Bakunzi b'urubuga rwa Yesu TV turamukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hano muri studio ya Yesu TV kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana nde Kali Oji Komentia. Kali Oji Komentia. Aha, izina rigoye cyane. So wari wose ushobora kurisubiramwo. Aha. Ego twamaze kumva ko uri umukozi w'Imana, twagomba tuganire dufate umwanya wo kuganira umwanya mutoya, ariko kubera icano ari y'abakozi b'Imana ishikiriza ubutumwa bwiza, twagomba ubanza ufata akanya ko gusenga mu kanya gatoya. Dusenga. Ego Mwami Yesu turagushima ko uri uhoraho ari wenye n'ingabo, akaba ariyo twambaza ukatumvira. Reka ndakuragize ibikorwa tugira dukore ngaha, ubane natwe ibi byose biza kubera ngaho uzobukoze, uraturinda byose byoza bidutesha intumbero, ubane natwe uzobukoze mu izina rya Amen. Hanyuma mukozi w'Imana twagomba utubwire ikiri ku mutima cyane cyane aho Yesu yagukuye, Yesu yagukoreye, hari aho wavuye, hari aho ugeze uyu munsi. Turaguhaye ikaze. Ari majeki njambere nshimira Imana. Vraiment Imana yarampaye ibintu byinshi. Ariko muri ibyo byinshi harimo bike bigusigara ku mutima. Neza cyane. Intahe z'umuntu aba ari nyinshi. Ariko hariho izo bitwa ngo ngira mutima. Yego. Zidasira mu mutima. Iyo nkaje Rema sinokubesha. Nivuga ko nagwaye indwi yose ntava mu nzu. Ndagwara birakomeye guca n'abavuga ati wewe gukira ngaho biragoye, utagiye kwa muganga cyangwa ugende birakomeye. Ndaja kwa muganga bantwaye. Kwa muganga cangira Imana mbi. Azi kuja mu bitaro ukagwara, ariko ukaguma uremba kandi nimwo serumu. Nawe ndemba nimwo serumu. Ujya ari haciye iminsi ibiri. Niho baje bambwira ati ivyo bitaro urimo. Babwiye mere sije gusa ariko ndakina nyene hamwe. Chavuga ati mere uwo mwana wawe uko kunagwaye gukira ngaha biragoye. Nawe mere yavuga ati ngaha niho nakuze n'abavuzo byari bitaro biri munsi. Sinubane ahantu no batwara. Ariko hacaza umuntu umwe acavuga ati burya ntabwo ne toraba yo miti yo ngaha kumenga nta na kimwe kirafasha tubatwara handi. Mere aranga. Ariko hacaza muganga muri famille acavuga ati zane yo miti turanga ko baramwe. Barabyo bacasanga imiti yo ngaha yatayigana. Mwije dejuru ziko zaje muri 3 jours nararavye. Shana bazi ko umuntu ko yapfuye bampindura ibitaro gatoya. Waravye ukiri muri ibyo bitaro wari urimo? Ndimo na serum. Aho kugwara aho gukira naguma wateye uremba. Je no ngaho sinokubesha. Ngiye mu byo bitaro mu munsi umwe nari nta mitende, mu munsi kakabiri nari ntaje. Ibyo ni ibintu byo gushimira Imana. Imana yarakoze. Urumva ko Imana ikora uburyo bwishi, irakoresha abaganga ndetse igakoresha n'ivyiyumviro by'abantu. Iyo hataza uwo muganga wundi ngo akoresha iciyumviro cyo atanga iciyumviro cyo gukura muri ibyo bitaro wari urimo, kumbure wari guhabupfirayo, ariko Imana yamukoresha uvayo. None wakize mu minsi ngahe ugeze muri ibyo bitaro bindi? Ibyo ndi bigira kabiri mu minsi ibiri. Mu minsi ibiri wari ukize? Nari ntaje. None mbega reka ndakubaze, muri ico gihe wari umaze kumenya Imana, wari umaze kuba winjira mu rusengero cyane? Nari nsanze senga gusa nyene muri ico gihe nagwara nari maze nk'umwaka nari ndagisa ko agenda umuntu nakuze muhira basenga, nakuriye mu shenga gusa. Vyandi byo tujene jene agera aho vuga ati tujene kuko umujyana na mama gusenga nyene aho tuvukana wabereka nyene mere nk'ubiheba nyene bivanye n'abagenzi nari mfise. Naho twese ana nko mu site twebwe twese twakuze tujya gusenga muri Sunday school muri Pentecost. Je kuva saa moya nana kimwe nakora muri primaire n'abandi gusenga kuva saa moya twataha saa mbiri. Twese muhise twese twagira rimwe. Ariko cyo gutangaza twese twatereye agakiza rimwe, twese twaguriye rimwe. Wewe rero ndaguciriyemwo
wari umupentekote wo mu bwana agakiza umaze kuba uri kurisumbura agakiza ucuragata none wongeye kuvyuka gute ubuntu bw'Imana gusa none reka tuje imbere mbega none turumvise ko kubw'ubuntu bw'Imana wongeye kuvyuka mbega Imana yongeye kuguhagurutsa ryari kugira ngo usubire kubandanya inzira yayo je ngaho onye ko ntabesha ngaho onye nko kuva 2016 nasubiye gusenga 2020 kuva 2016 wasubiye gusenga 2020 wari barabihevye kwe wari barabihevye ariko Imana ikugirira ubuntu urasubira gusenga none n'uyu munsi uracyasenga ubonye umbariye gusiba gusenga ntibikunda nugukovya wumire kugusenga wumire ku Mana kuri Yesu Kristo niyo hari ubuzima kuba muri Yesu hari ubuzima hanyuma reka Mana yenda kubaza ikibazo none urubatse cyane uracyari umugeni ndacyari ni munyeno nubona akanyene we bw'abageni ndacyari umugeni uracyari umugeni ndacyari umunyeshuri okay ndacyari umunyeshuri nabibonye hanyuma nagomba ndakubaza iki kibazo kandi none mu bujene bwawe ubona gute kuko abajene benshi iby'Imana birabagora inzira y'agakiza irabagora we muri ubwo bujene bwawe wifata gute mu byerekeye inzira y'Imana je icyambere cyo nk'ahantu bituma nguma nkomeye ndatunda mu maserire ndatunda mu maseminere ndatunda muri za burake mu gatondo gusenga nicyo kintu musanzwe hajya utagakiza ivanye n'umwanya uba ubironka sinaza yuko ugenda je di muri serire vandire ugasenda muri mu gikorane c'abajene hatwe kuregiza niyo programme ha hanyuma dimasho utonda gusenga biragoye mwe iminsi itatu ubwira ubure mu munsi numwe uboneka birumvikana niho rero ucuguma ukomeye niho hantu nkomeye urakoze cyane mbega none muri eglise mwishengero urimwo si ngombwa ko tumenya ishengero urimwo cyangwa ushatse ugomba ukarivuga ndarivuga je benshi baranzi nsanzwe ndi protocol muri eglise ya Church of the Nazarene ndi umunyanazarene abushitse senga kuri eglise yitwa Kubumwe abenshi bazi Mugweza Mugweza Kubumwe ni Church of the Nazarene Kubumwe wache wishura ikibazo nagenda kubaza ibikorwa ufise mu ishengero none wamaze kuvuga ko kugira abantu ko uri muri protocol ni vyiza none cyo gikorwa cha protocol kirakubumba kirambumba kwa ndi mujene ingufu zirahari ntuzohava ugomba ikindi gikorwa cy'upastori nk'abandi bose iyo bamaze kubona bamaze kuba bariko barakora mu by'Imana bacagomba kuba pastori oya numva gato karakubona numva bavuga yuko Misunza abarundi nibo bayaciye bayamaze igiti kirakura kikabise ikindi ariko hari naho baravuze ngo igiti kirakura ntigisumba izose oya igiti naho siko bimeze oya ko igiti naho kirakura kikabise ikindi okay ariko rero nibaza ko nk'umurongozi umupasiteri mukorana burya ararera ugwaruka gwiwe ararera abana biwe nibaza ko abarera kugira ngo mukure sivyo none hanyuma ndamaze kumva wamaze kuvuga ko ibikorwa uri umunyeshure mwishengero uri mu protocol none nta bindi bikorwa ukora iruhande byo ku ruhande birahari sanzwe ndi mukomedie mukomedie nico gituma muri ryazina numvisemo ga komedie ndi mukomedie benshi bera n'abatangaza babonye umukomedie kumwe ntonda gusenga ndi n'umugere ni jewe manda babwira kuzuko ati jewe none bijya bavuga umukomedie ntiyoja gusenga cyangwa ustaye ntasenga barasenga kuri barasenga bavuga yuko gikuru no kwizera umutima wo kwizera wonyine ego urakoze cyane nagira ndakubaze kandi
hari igihe urakora ibiteramo mbega uri umuririmbyi kuri eglise oya hari igihe urakora ibiteramo muri cyo gikorwa cy'ubukomediye uhora ukora ana ntakubesha turi kuri eglise iwacu noshimira cyane pastor Samuel revera pastor Samuel niwe muntu wa mbere na kare yanjye ya komedi abifisemo uruhare ya komedi niwe muntu wa mbere je narabihe vya komedi yangaruye muri komedi niwe yangaruye yabwiye ati wewe ko ndi pastor we ndakuzi ndaba video za komedi ariko mu gihe hari amayi mukora twatufise TV twaturimo ahantu wareme kudufasha bica birafa umva cyatwe nyene cyaraduta birafa acambwa ati pastor ingo kuri eglise umva je asanze afise ivyuma amakamera yakomeye kuzana gutiza bya vyuma ugaruke usare ikintu gihaye nkene habaye igikorane uzozurakina teatri imbere z'ubutumwa bwiza bw'Imana kwa yaranze kera nk'nyene badutumiye mu gikorane cy'abajene ngenda akabona nkina ndi pasiteri muri eglise nkunda kinarore ndi pasiteri cyane mu papa n'umu gikorane n'umu tuvugane ngo hari igikorane kiriko kiraba hageze biteye niyo nzobandi turafise teatri tuzagukina imbere tuzagukina ukumwene mu pasiteri bishika akagwa ukumwene agaruka niho kandi tuzagukina no munsi okay neza cyane uyu mu pasiteri ndamushimiye yagize neza kukugarura nagenda kubaze ikindi kibazo mbega muri ibyo biteramo by'ibyo bikorwa byawe by'ubukomediye mbega abakristo barabita bari benshi cyangwa ubikorera mu masaye hamwe n'abandi cyangwa ni mu ishengero gusa je nkinira agafu karagoye kuroba ego hariho benshi babona umenga nyene ni ibintu nyene byo kufina ariko je musanze simbeshe na pasiteri wacu arabizi na pasiteri wacu sanzwe ari muntuze nabarongoye abajene mu Burundi bo muri Eglise Nazarene niyo mukuru wabo arakunda abajene bafise impano zose nta mpano nimwe adashigikira oya rero asanzwe babikunda ni nawe ahora ambwira ati kiya gikona kizoba muzoze mukine kwa arabizi yuko twebwe dukinye je nkabiposta ati tuzokina haza abantu benshi kandi haza abajene benshi hari benshi baharonkera agakiza neza cyane murankina muri eglise cyangwa nkakina n'ahandi gusa niyo nagiye gukina ahandi muri sale ndashishamo gusenga mpora nshishamo ibintu by'Imana nkarimba indirimbo y'Imana kuri stage cyangwa nkakoresha amajambo amwe yo muri Bibiliya kuri stage mbega urakoze cyane nagira ndakubaze kandi ikindi kibazo muri ico gikorwa cyo komedie mbega urashobora kwigana umuntu ariko aravuga kumwigana hari abakomediye ushobora gusanga yigana umuntu ariko aravuga amengo ni wenyene iryatara sigwanje wewe ukoresha gutwenza abantu je nkoresha style wanje iryatara irya nawe urabizi si byose twaremeye nibyo murazi ko utagenda kururabizi twese turaba barebare ugasanga naho turi barebare turarehani inzobe ntizi hari uwirabura hari nyene ugereranye uvyumva ndavyumva cyane okay urakoze cyane kumva ikiganiro nk'iki nagomba nongere nshigikire ingabire yawe nanje ndakubwira nti kovya kuko Imana ikora mu buryo bwose kandi Imana ihezagira mu buryo bwose ni nk'uko akazi aba ari akazi ni ukuvuga icyo ni igikorwa Imana yaguhaye ntugikore ubikorane umwete kandi ubikorane ubwizigirwa ariko hariho abandi benshi ushobora gusanga bamwe ushobora gusanga mu gikorwa cyabo cy'ubukomediye bashiramwo ibintu by'ishirasoni none we kuri umukristo ubyifata mu gute je ntakubenshi sinzi ko benshi bamaze kuraba komedi ziwanje ana ugiye kuri ndafise page yitwa Udi Comedy yaba Facebook yaba YouTube ziriko video nyinshi ziwanje nubu abana bimbaza ni munsi
kubera ko munda ukina video menga ni zo mu shengero nyinshi navuga ati jewe simbeshe ndakunda ibintu biri mu kuri neza cyane. tubwo video dukina ni video zo muri vie sociale zanyene mu buzima sinja kure ndaje wawe nsanze muko murashwana ndabaza ati bashwe bafiki asanga ati bapfuye kuba nane mu vyatashe mwijoro atebe cyamenya nanje ko neco nkina kujya okay. uba rero nk'iyo twakinye kuri muri eglise kwikorane cya muri veye lo 30 muri veye ku Noel nagiye hano usanga umuntu umwana atashe yaborewe umukobwa hari nyene kumubanyi nange gutembera hanyuma atashe nyina ataracikira so bavuga ati ko mushikiye mwese mubwirari cyavuga ati iyo ni sije kineza na muri eglise canke navuga ati kujyanye cyane navuga ati umwana campangarore umwana aza gutaha mwijoro nyina wewe nawe nyene atahe mwijoro so uwe yicaye muhira basanga yateze je napfuye mwe yuko na nyina yari hano acavuga ati bose bari mu koso ko ari babiri umwana na nyina none ngaho umva batashiye rimwe umwe atashiye yaboreyo undi atashiye mwijoro nindaca hanura ubundi nta numwe rero naciye nkino uko nyene cyane ahubwo hacashiramo n'umupasiteri acaza kuduhanura acabira biraheze. Urumva rero je ndiko ndumviriza na sinema woyikina kuko si komedi gusa si komediye gusa ukina ariko harimo teatre zirimo kuko ndumva ko ufise intumbero yo kwigisha abantu kovya ukomeze cyane kuko iyo nzira niyo inzira watanguye. Ndakubaza ikindi kibazo cyane mbere ko dusozera mbega none mu yandi mashengero gutumira agenda murangenda murangenda kwa mashengero barabadutumira agasije je nyine ndafise mu turi abantu batandatu muri bitamo muri batandatu turi batandatu gusa nyene hari n'abandi baguma dusaba kwinjira umva turacarindire. Okay, none babatumiye mu ishengero bisabiki nta nakimwe nivuga butumwa nta nakimwe dusaba baba rivuga butumwa nivuga butumwa none wowe usaba ikintu none aho tuvuze dusaba ikintu gendeze kubesha namera toronka tohemba Yesu none Yesu ntiraje kubuntu Yesu aguhezagira hari amahera twamuhaye yarinze agenda atamahera tumuhaye aho kumushimira twamugurishije amahera twari kumwe turamugurisha amahera umukomediye kwera twenza niho rero bigoreye nayo dufite nayo bafite bodwa kiretse atari eglise nagiyemo nyene duhejeje baduhaye kinju umwese amuhaye akinju cyamvuga ati aho nahora nkina bakuri seje nkajya kubomba kuvoma bamanga kinju ijya yejo naho baza makaba hashi cyane ijyajo naba mpagafuri sana cyane akajini nkwe hanyuma ijyajo naho akabasha ijyajo naho bavuga ati ingo tugende hajya mwicare twateze mujye hanyuma mutahe nagomba kubwire imbere yuko dusozera kandi iki gikorwa yatanguye n'ikivuga butumwa ridasanzwe je ndiko ndumviriza ko nanjye rumuvuga butumwa nivuga butumwa ridasanzwe iki gikorwa nyine Imana izokiguhezagiriramo ni wagikomeza izokiguhezagiriramo kovya ukomeze na cyane cyane ukomeze kwegera abandi no kuvuga abo ntagiye numwe azogucika umukorana ico ni cyambere cya kabiri insozero nagomba ndagusabe mbega wobwira iki urwaruka utaramenya Yesu Kristo woruhanura impanuro zihe je nko ngaho nyene impanuro sinoze hakura abajeni oya abo ngira sabe igituma jene bako baratakara ari ahantu henshi bifiri kuba pasiteri je nkaho nsengera hari icyo nanabimenye ntavyo nari hari amaseminere y'abajene bakora abapasiteri bagwiza seminere z'abajene niho hantu hambere kuba muri seminere muriga stati za eglise mukiga byose kwa muze muri abajene mwese cyazana n'umuntu akuze muhakora byinshi mupako bwa jenese yikone yagenze nawe ukacamba atujya muze kumba kiri mujene yarakubita abantu akubo yarahini nanje ko nkubita abantu sinohindu
rero bakwiye gutegura amaseminere bakugwiza amaseminere y'abajene benshi abapasiteri bagafata abajene bakabazana bose abajene benshi cyane bafuye kutamenya nitumenye dukora ibyo tutazi kubera iki ntidufuze abantu bakuze batubwira ati je nkikiri muto na jene maze gusa raba na jene arahindutse abapasiteri bakugwiza amaseminere hanyuma ntumira n'abajene bagende gusenga vraiment simbeshe abajene baheze bagenda n'umunsi wahura n'umujene senkeri za gatondo cha saa moya saa mbiri ugiye gutsenga atashe yaborewe je sindakubesha ndafise umugenzi akorera Imana nyene niwe ahora ambwira ati none ko tubona bajya bafite baborewe gute cyane bwati none kunywa inzoga nibi bakacambwira ati burya cyo mutazi n'ikintu sindakubesha umujene bariko barica abajene bako bicira he no munsi mujene abo araborerwa cyane ariko ntazi yuko imyaka arimwe kutari yo kuborerwa bro uwo umujene wo kuranyumvira ijya myaka urimwe si yo kuborerwa hari akwiye kuborerwa umutama warafise icyo yakoze naho yopfa ntakaraba muhamara kandi afuwe turatora ikigandaro twuzu ariko uwo mujene ufuwe nta yigandaro bakora ntacyo bakora none ndabwira ati wowe mujene ukurangwa inzoga uborerwa reka kuborerwa uzoborerwa ushaje mu busaza kuborerwa naho kuborerwa umutama mujene ntakwiye kuborerwa birababaje kubona mujene n'umwe muzi asigara abonerwa gushanaho yisoba kari umujene birateye isoni n'umutama akaborerwa kisoba none wumva uri umujene uri umutama none sogo abonewe yisoba ko nako cyo usaba ko umujene umva nawe utari umutama none umviriza rero ubuzuti abajene ubahanura kutaborerwa abatama uvuga ngo nibaborerwe oya umva ninga nani ninga example na karorero sawa urumva none abatama nawo canka bakuze wo bahanura ikibo abakuze nabo nyine begera abajene baba hafi kubera na urabizi yuko imfizi intama itangera hasi so wawe akunda kuborerwa biramugora kugira ngo none nawe uhebe inzoga nico niko bimeze abavyeyi bacu bigisha abana abajene biraryoshe kubona umwana akura mu gakiza akarinda akura akaja mu bigero ari mu gakiza biba biryoshe bizova yuko wewe umwana wawe umworiyanta mu nzira nziza mu mana nzira gakiza asivye gusenga mubwira ati no muswasije gusenga indindi maje usivye gusenga uzomenye iyo ujya acagenda gusenga urakoze cyane nagira ndagushimire mbega subiramo izina ryawe nitwa Karioch Comedian Karioch Comedian okay rero ndagushimiye cyane kwiganiro ciza cinyigisho utanze ku rubuga rwa Bwesu TV hanyuma ikindi gihe tuzokongera tugutumire mbega urubuga rwa bavuze ko witwa ngwiki ndabasaba abantu bako baranyumviriza bagene kuri page ya kuri Facebook bandike Budi Comedy ni B na D na I ni makanya comedy hanyuma bagire sabone bagire na share na comment ugira tubibone hanyuma bagene kuri YouTube bagira uko nyene Budi Comedy video barazisanga ko hose nyinshi ziwanje ziba ziriko hanyuma ndabasaba bagende ni kino page yinyene Vuga Yesu TV Vuga Yesu TV kandi na umujene ukuranyumviriza ukabona kini nimero ngaha kino Vuga Yesu TV uzitora ba telefone bari tayari kuza gukoresha iganiro uba telefone babwira ati nkeneye kuza gutanga iganiro nawuze bakoresha iganiro bakendera abajene nkawe baze ngaha bakora iganiro bavuga ibyo Yesu yabakoreye kure byose yadukoreye n'ivyiki n'indirimbo birabivuga iyo nibuze ibyo Yesu yadukoreye numva norira nimuze mube ngaha mugire jeme bena sabone kino page nyene turabashimira urakoze cyane Yesu aguhezagire kandi akongereza umugisha mu bikorwa byose ukora Imana iguhezagire na gushimira